definition y'ubugenzi ni umuntu ufata nk'umuvukanyi umuntu uzi ashobora gutabara umuntu nawe ashobora gutabara kandi umuntu wibwiriza ikintu simaka cibwire canke kubwire ni ikintu nawe novuga ati muba musa nk'amahasa d'abord umaze kubana n'umuntu 2 jours ukumva mfise mindset imwe nta buryarya nta umva ari très sincère atabintu aho deja ubutangwa kumwakira pole hama iyi minsi kurikira niye kugaragaza ubugenzi bw'egene bumeze est-ce que nibwo bugenzi bwo guprofita est-ce que nibwo bugenzi bwo kukuramo amakuru amaje kuyadandaza handi nani ndayatangaga dufise amapense nk'iy'abahungu ntidupfuhirane tubasi tumeze nk'abahungu turondera business turondera urukundo amahera imbere mu Gusaa TV. Hello bakunzi ba Gusaa TV, murakomeye tumeze neza kuri micro ni ari twist ma kamera naho n'umusaza bikora neza atavuga mu izina. Donc rero tugarutse na n'umuntu mushasha mwari mumenyereye ariko ubu nje tugiye turakorana cyane. Rero nibaze ko muzonyakira neza cyangwa mwanyakiriye neza. Nizere ko namaye imisho mugiye kuzamura yakunda cyane muyarabe ari aho mubona twavuze bitabereye mwandike muri commentaire kugira ngo dukosore canke ari iyindi nterano yo twankuhaja byose mushireko muraze ko muri abana bacu uyu munsi rero tugarutse tubahereze emission nshasha mutari mumenyereye ni comme débat ndi kumwe n'abakobwa babiri abigeme bamenyereye cyane ngaha ndibaza si iryo rya mbere mu mabonye reka rero tubahe karibu kuri Gusaa TV kugira ngo n'abatabazi babamenye mereherembe baje rakuvyibushe nibo navuze ni jewe Darcy uvyibushe ni jewe je nitwa Krista Kaziguye bandaye n'ibindi ndi umujournaliste mugenzi w'uyu nkaba naje tufatiranyije nabo babigeme bandi ukora kuri TV Siren Vibes TV mama uzibuja mu vyumva okay agengana eko Jenny Darcy Keza nanje amafiri kuyandi hewe ni Darcy Keza basha sishobora kuba Krista kubera Krista namenye kudamwa Krista mais bon bref ni Darcy nanje dumenyesha makuru mugenzi wabo je nkaba nkora kuri radio eko ariyo Black FM nkaba naje kwifadikanya n'umugenzi wacu tuzanye akadiva karyoshe kwa karaturaba kandi kararaba namwe muri kumuraturaba justement okay murakoze cyane murara karakova batesa baberewe shani tukurusha na uratesa dutesa twese entre temps okay ariko wasaka difo kamwe ho gucereza umuntu sivyo sinovyibagiye nisubireko turamuzi tunda kuvugwa ducereje twese mana yo nyene iramuzi yatuvuyeko yatani kibazo ariko ni bon twamubabariye yatuzimanye ni bon una musi rero tuje na débat entre ta abana bagenzi kubatabizi abana bagenzi kuramwihakaye kuri kumwihakaye turabagenzi turaba sœur umva turi vyose okay Kaziguye kazi abo nivyo hinduye Keza umengo ni kazi mengo bitanta kuja kuri Kaziguye ndashaka duhere kuri akantu mwakwanyu wagenze gute nitwidoga tutanguranya amasengesho menshi amadeni twayikuye mu kandi umuntu afite ideni nga bon bref ivyo nakibaza twatangwa kaneza ntitwidoga eko nta kirenze mvugako ni ibihe bintu muri 2020 wari ufise uvuga ati ibintu ndashaka bizobe vyakunze umushatsi wanje ukure nico kintu ca mbere nkunda kwijewe ati naturel entre t'encourage muri démarche nziza cyane merci beaucoup muga 2022 bon
nizeye ko uyu mwaka umushasha nzohunguka vyinshi kurusha ivyo nungutse mu mwaka uhise. Yani, je nasabye 2022 wari umwaka wacu wa mbere ushisha kubera ko ubu twari kuba turi batatu ouais, yeah. dusigaye turi babiri. Urumva ni umwaka wacu wa mbere watubihiye, sinzi kuri Dorse ariko mbwa ndazi ko nawe nyine vyamubabaje. Karakunda kwihagarara ko mu buzima. Karakunda kwihagarara ko mbwa ndazi caramubabaje ico kintu. Twari kuba turi batatu mbwa turi babiri. Bref, nizeye ko iyi 2023 birabasirira. Natusigara ndo. Cenge sigare ndu. Oya. Urumva 2022 nico catubabaje, je nico cambabaje cambere. Ntifuza ko gisubira kugaruka kandi mu buzima bwanje. Nivyo kabisa. Nitaye mu ijambo utambajije kandi nawe imenye ukidose ariko karabisimbagurika kandi ivyo vyatubabaje. Ivy'imishatsi ntaco bimubwiye afite imishatsi myinshi cyane banze n'ukuri atweta urvo bari abagenzi batatu ari kumwe yaritavye Imana. Nawe yakora akazi nkaka ariko no kumusabira ku Mana nyene kugira ngo murabizi ko umuntu apfuye tuzongera tumubone hari tuzongera guhura. Kumusabira ku Mana kugira ngo aruhuke mu mahoro, sivyo? Ndashaka rero mumbwire kwera uno musi tugomba tuvuge kuri deba yuko ubugenzi bw'abakobwa muri societe kwera iki butaramba. Duce dutangura mubanze mumbwire kwanze ngene mwamenyanye mwebwe. Mbi twamenyanye gute? Twamenyanye twari duhuriye ku mugenzi umwe. Twari duhuriye ku mugenzi umwe rero uyu unyara asanzwe ari umujournaliste niwe yatangiye kwijamo. Non, en fait vyatanguye ko hari umugenzi twakuranye twiganye primaire et tout. Twagiye gutandukanya bimutse acaja kubana na kaziguye. Twakurana na wene. Twabagenzi cyane gose na wenyene. Après nawe acaragenda muri voyage. Gusa uyu munsi avant ko agenda aca dukoranye n'abagenzi biwe. Urabicurize. Twe twagiye kumuramutsa. Oya, haje mugenda kumuramutsa je sinabamenye. No mugani wo musi wa mbere ndakumenya ahubwo agiye sivyo nyene ndiko ndakubwira hige bandanye yachaka branch atigenda uhige naka karahejeje histoire yose okay rumva we ni wamakiriye oya hige kumbwire byagenze nigasuye kuncira urumva uyu unyi bari baje kumusezera duhurirayo twese umva ndakabonye ndakamenye kwiti kandi ndamusezera par contre yarambwiye kagira gende Chadamge azoze kundaba. Yaraje. Mugari mw'ijya minsi agira gende. Twera yaje wabo. Non. Afise problème yo trouble. Haheze imyaka ingahe mwebwe mumenyanye mubaye abagenzi? Imyaka 2. Okay. Imyaka 2. Abakobwa bose bashobora kwimariya. Asha ntiturashwana. Nta nakimwe turapfa. N'amabanga y'Imana. Uno musiro ndatomboye ntaco reka kugira ngo ni n'abandi bariko baradukurikirana arumva arabagenzi ubugenzi bwabo butaramba kwera hari abantu usanga bamugendanye ejo biraheze. Okay, mwebwe rero ushaka dutangure kwanza kuri ntuze definition y'ubugenzi. Jini waza ko kuri jewe definition y'ubugenzi ni umuntu ufata nk'umuvukanyi. Umuntu uzi ashobora gutabara, umuntu nawe ashobora gutabara kandi umuntu wibwiriza ikintu simaka cibwire cyane kubwire ni ikintu nawe numvuga ati muba musa nk'amahasa. Umva muvyumva kumwe. Wa muntu akwama hafi, atwa hafi muri vyose. Ku buryo ndahagiye kurati reka ndamubwire nakandazi ko aca yiruka tu. Nkubu nka wowe uhora witaho gute aho kayiwaye akarangoye je ndi umuvyeyi wiwe nawe akamuvyeyi wacu oya bakwakije ukora ndamwitaho gute icyo nzi coco ukwezi gutanguye ndi ndashika hagati y'ukwezi nkenye aguma gusaba sindi ntarinda kunsaba le fait que tuba turi kumwe mu mufuko harahomba vraiment nawe ntibimbabaza ona ico gihe nyene hagati y'ukwezi umufuko wuhetse ucumenya ko iyo yindi misi yose ari Kristo turagabura biraryoshye uragabura uruva muhana imisi ntiduhana imisi urose uburose nyene ya ufise uwundi nawe abafise nuko tumeze. Okay. Gusa reka ndaguteye inkuru ikibazo mbe wakibajije gute? Abajije ati ndakwitaho gute wewe?
We nawe je unyitaho ukuntu gute? ndakwitaho ni kumuba hafi mu manuro kumwakompanya mu bintu byose muri byose umva muri byose tuba turi kumwe no mu mana okay ego no mu mana kuri Krista na niriye fote Darcy yokora uwo kumva rirakubabaje yewe umutima nama narikoze mugakora Chérie. agatima no sheri muri umwanya uheze wowe nyene urashaka kubitemwanya muri umwanya uheze muri aya amasaha abiri iminota ibiri iheze Darcy vyari bimeze gute nari ndamushavuriye pako nari ndamushavuriye ariko ndamuhunye bica bihe kwa kaza gatwenga na bimwe gatwenga neza ubafakanzwe kubana na Krista ni challenge ya mbere igoye mw'inosi ramaze kumbwira ndinjira muri ville mon ami na convoyate barakumera uratebuka n'igipoto ca ville ukaba centre d'attention muri ville urindiriye mu misi atari no mu misi nje kibabaje mais bon ndibaza simwe bw'abagenzi bonyene umva simwe muri abagenzi entre yanyu murafise n'abandi bagenzi bon turabafise Yego, muga nyene kujya kuntu usanga je na Krista dufise imigenderanire nayo dufitaniye n'abandi basi urazi ukuntu ni ba bagenzi bo kuvuga ko tuzinanye apana bagenzi bo kuvuga ati we turazinanye mugabo ashaka kuza mu mugwe mugabo azoca my preference tumwandikira amakete reka ndabwire rero shaka mumbarire wewe duhere ngaha wowe kugira ngo uvuga ati uno muntu yoba umugenzi wanje ni kihe kintu urako tuba ndabikiki nyine sinega bimubazi hinge gatonya d'abord umaze kubona n'umuntu 2 jours ukumva mfise mindset imwe nta buryarya nta umva ari très sincère atabintu aho deja ubutangwa kumwakira pole pole hama iyi misi kurikira niye kugaragaza ubugenzi bw'egene bumeze est-ce que nibwo bugenzi bwo guprofita est-ce que nibwo bugenzi bwo kukuramo amakuru amaje kuyadandaza ahandi nani ndayatangaga ba est-ce que ni wa mugenzi nyabaki iyo muvanye yifata ku bandi yageze kuvuga aragutabara araguponda mu bandi ni ibintu bari rare tellement que ubaronse urabagumya hafi iyo bishitse fate je turazanye na Krista akumva ndakuvuze Darcy kameze ko ja ico nzi coco ico mvuga cose ukampamba nkuko Yezu wamuhanje kumusaraba azomanura neza antware mu bitaro ejo nakizi hama nawe iyo bamuze wumva habana mugatumwe murabakamuri ivyo mubikuye nza kubimbwira imbere yuko ndabimubwira ndicara nkavuga ati sha antwangira umuntu nuko muravuga siwe jewe nzi akenetse bavuze ikintu nzi ngo bon biravana nimba gufata nkiwerewere uri kiwerewere ugerageza kugira soutenance wewe ego shaka ariko après wumvise ibintu bavuze nta analyse ntonya ugira nta kintu ki negatif dagikuramo par contre sinon mu WhatsApp ndakubaze mufikina naka kumengo ntakufise ku mutima iyo usanze ico yavuze na hari ico ubigenza ari ico wonye narampa details zikwiye kujya wonda bayibaraguje wacha ama details twagero kwa Krista nawe iyo bavuze Darcy bumva iyo bavuze Darcy arani kamenya yo arambeshe iyo bavuze Darcy numva co nzi co ndamudefenda nkamuvugira iyo bavuze ikintu naco arico yo ndakamufraga ega vyama vyashitse uyu arakunda kubesha ikintu nkaca ndamuproteja nyene nkamufungira ikiwawe umwana mubi gashika ukavuga ati ujya mugenzi wanje ameze uko kandi umva ko bandi bantu babizi reka basizamanure ntavyo bon ikiza muri ivyo vyose nta ngeso mbi dufise Monsieur ico kintu turakizi nta ngeso mbi afise ku buryo nogenda kuvuga ngo ndamuhanuye ngo hebiki no ntayihari aho twari mu entre yanyu ariko ndashaka rero tuvuge kuri abandi kubera iki ubugenzi bw'abakobwa usanga butaramba cyane bon biri normal ni ibintu binasanzwe abakobwa turi abantu bafise umunwa abakobwa turi abantu tuba dukeneye confort en fait peu importe ukuntu bumeze utaronse umuntu umeze ico kimwe biragoye kandi kibabaje n'ubu abahungu bariko baragerageza kuja muri iyo nzira n'abahungu ubu basigaye bafise umunwa nk'abakobwa nta kintu kiri en fait kenshi usanga ari abahypocrite bakoresha uburyarya abakobwa la premièrement bagucumita ku mugongo nimba Darcy aronse ikintu ciza hagerageza nkamufuhira
ukamufuhira gute ndiko mvuga ku bandi dose nk'ubararonse ikintu ciza ukaca usanga ndiko ndamugirira ishari nk'amashance nyine ukaca usanga ndiko ndamugirira ishari ni hahandi uca usanga hagiye kuba urwamo za jalousie z'abakobwa zivaho niho zica zivukira ni basi nakahe kajambo mwumva mwebwe akantu katumye mwebwe ubugenzi bwanyu butamera nk'ubw'abandi icyaturyohere cyane ko umwuga turimo no oya icambere igituma je na Dorcy tugira turambaye tumaranye igihe kinini dufise amapense nk'iy'abahungu ntidupfuhirane basi tumeze nk'abahungu turondera business nturondera urukundo amahera imbere y'umuntu hari ukuntu jese no kudekrive ukuntu tuwe tumeze ntitwisemba ntidupfuhiranira iyo wisemvye umuntu ugira gute jese ndisemba reka ndakwereke turinze twisemba umuntu c'est qu'afisi quelque chose shaka ko kinyungukirako oya sheri yakwibeshera reka ndakwereke nka wewe ashobora kuba ufise quelques contacts nshaka kwegera nzokwisemba ndafata est-ce que ça va mais par contre nta mwanya munini mfata ndakubwira direct kandi ikindi naco gituma uyu tugira twese nta bintu vy'utunwa dufise nta mwanya tubifitiye nta bintu vy'isako tunahuye usanga ntidufata umwanya ngo turiko turavuga Alice oya nkaya ntaho dufise tuvugana ibintu biri entre nous ubuzima bwacu turinze tukuvuganaho turanakurondera atari ibintu kuya guhindura muri wowe turakwishimira ari aho mumaze kurondera wapi nta oya gusuyu eko ko yaje bakunda avuga ati ngo jendi direct nana ni direct hari akantu gusa mwavuze mufise comportement nk'iz'abahungu bisigura yuko nta rusaku muga ndaguye ndagaruzi babahungu bakera kuko Alice baradusunze urusaku twebwe baradusunze umuntu abahungu bubu mumba barire bahungu siwe ndiko ndavuga uri rwanda muga hariyo abonzi no baradukabonzi bafashe zangeso z'abakobwa hariyo abonzi bameze uko bafise umuntu wa muntu wafashe ingeso kandi bankiterambere ya mugenzi umuntu babicanye juma bakonsidera nk'umugenzi nuko ariko mwavuze uko urumva mwebwe mwahujwe n'akazi nk'ubu ya mutari mufise dufate nk'ubu nk'akarorero nk'ubu Dorcy urabona yaratagura kuri ku TV online munyuma cyaraja kuri radio we nawe uguma mu ma TV nta umunsi wumva yagiye muri radio wewe wavyakiriye gute ko nk'umugenzi wiwe ariko gituma ushatse kuvuga nk'uko nkagute ko on passe la radio uyu unye umunsi numva ko agiye mu radio nari sazo ndabizi kubera ko nari ndabizi kuva kera abakora mu radio yabo ya bose twarabagenzi twagendana umva nari nzi yuko hariyo projet yo kugirira radio umva ntivyantangaje nta sina radio umva sina soutenir ma événement ikivyose ntibanumiye je ndaragutumiye je ndaragutumiye ariko ntaco vyangize ntaco sinzi namwe mengo nico kimwe n'ivya bindi nyene comme nari ndabizi kuva iyo projet yari hari kwa yari TV après ihinduka radio okay none nko urabona uko abakobwa benshi ubugezi bwabo ntiburamba turabihuriza ko nivyo ego nk'ikintu wewe wibaza ko coba kibitera mu majambo make niki jalousie kandi no en fait nahone gupfuha no tureke nico hari ukuntu badafise self confidence muri bo kuko iyo ufise self confidence nta mwanya ufise wo gutakaza urikubwira jalousie naka ahubwo urondera ahubwo ko ngene umusurpasse nyimba afise ingeso zibi ukamubwira ati wapi tuzoguma turi abagenzi mubwiye izo ngeso zawe zigumane kure yanje kuko zimpa image bikari nanje nta kintu kizima kikopera en fait abantu bose tugendana tubana abantu bose barengana baratwigisha kuko twese ntunganya ingeso canke ndufini twaretswe ico kimwe mugari umuntu akwigisha abona nk'umuntu reka ndawe example ndacari ndico zonyigisha nenda bora bazikiri kintu baze kumwigisha ndacakirindiriye oya Krista twaragahinduye
yarameze gute yarameze gute Krista kaguma kayaya tubuka ari serious n'ubuzima yaya tavuye umvuze ko non yaya vraiment yari tavuye joke bon Krista mukora siko dusangiye point com utamuzi avuga ko ishima nanje utanze avuga ko nishima kandi tutaranamenyana no utanzi kwera ukuntu mba mpoze we basi wewe tuvugeshe nyukuri turi muri deba kandi nawe utegerezwa kuvuga heraba ya Jesse miraho nyegamiye jewe turi muri deba umwe wese aratanga iciyumviro ciwe wewe utaramenya en tout cas sinzi ukuntu twamenye gute Garisi muri ntuzenya groupe y'abajournaliste ego nivyo twahuriye ukimenya cyangwa ukimubona dose umonye gute watonye gute habonye nk'abana beza non benshi bakunda kuvuga ngo dufite amaso y'akagaye kweri iyo umuntu avyumu non c'est vrai j'ai plus d'une personne amaze kumbwira kandi plus d'une personne amaze kumbwira ati umukobwa mugenzi warishimye vya vrai hemwe bimwe bibi arishimye bindi ububona arishimye umuntu mutaravugana bacuvuga ati nakarishima rero abakobwa nuko nyene abakobwa dusanzwe dufite jugement ku bandi mbwa tudashaka ko batujuje en fait koma dukora ikintu tudashaka ko kitugarukako rero mugihe rero dafise yasutse ari umugenzi ababwira ati yacana naye abantu turavuga iki niki dusanga nawe uri muri ya recherche y'umugenzi mbwa nawe umuvuga niko hariho umugenzi ushobora gusutena ugasanga ko umusutena mu makosa onye bawagerageje kumuhanura uboneka atava arese ntabakibura umugenzi mu makosa gute nkubuka asinge sombi ukayibona kandi nawe ukayimuhanura akanka kuyiheba cumuheba monami oyo ari muri rusizi wese afise impamvu abakora abashiyongeso nivyo nyene namamvuga pana kujije umuntu utazi impamvu agikora niyo mpamvu umuga nawe kubwira umuntu ikintu rimwe kabiri gatatu monani iyo ni ntumva oya erega doxy reka ndaguhe example je ndashaka kuba nkora ikintu wowe ukabona ko umenga ico kintu oya ntaco nkora ndiko ndaguhe example ndiko ndamenya bishaka akarore urumva ugasanga nkora ikintu we ntaco ushima mugabo ntuzi impamvu bagikora ava bikuza kumpanura amenya kwanza icatumye nkora ico kintu no hari abakobwa batari open justement nerimba ntari ouverte uca uvyihoza ukandeka nkaba mu bwo buzima para kuca ugenda kungira ku rusako ega aho bivira ingorane nuko uje kumpanura uca ugenda après ugahindukira kwa Alice ukamugira urusako mu gihe naho yo guhanura ntagire ntagize kuvuga urusaku muga akaguhanura ikintu kandi nawe ukabona yuko ati iyo ngese je ndayifise wewe nyene uje kumpanura uca ufasha kurondera solution y'ukuntu twobiheba reka tureshe ingorane y'amaraso atahuje abatahuje ego jojo oya hari igihe mugabo usanga bapfuye utuntu dutoya kwera abakobwa bafutundu abo butamwizera bamwe nk'urukundo monami nk'urukundo yo no musubira gutwongera ejo ndamahwa par exemple basitaguhakana rero ubu hari abakobwa bashobora gukundana umwe umugacu usanga aragize nka mariage imbere y'ubundi kacubabara hariho abaca bahebana Urazi gituma abona babahebana ugize mariage ababona ko umengo arakuze ntudufate cyangwa karamwishimiriza ubuzima bwiza afise bibaho none abakobwa ega danse ndagiye kugira hari abakobwa bameze uko afise kugira mariage ndagize kugira mariage courage nibaza yuko wewe nitwage umva gabuzima twahora tugendana nimba twahora dusohoka ibintu bice bihinduka c'est vrai bica bihera nyine kidi umva ntangura kubona ko mfise ama responsabilité hama nawe danse atarayigira nawe aca yibaza ko umengo sinzi nawe muri we hari ukuntu hari akanashobora kuba avuga ati no yarandengeye yaragize mariage tifoko nanje mba sérieux n'ubuzima no aho mu bisanzwe cabaho discussion entre deux kwera changement y'umuntu simaka mariage gusa ashobora kugira ingorane muri famille akabaho ya distance par contre rero utamubereye soutien umuhe nawe espace gato kuko niya ukamenya toutes les informations ngati no akenera ikintu ndondera ndahari ico kintu uzi ko kiri no mutu ngati naho ngiye kibazo kandondere naka peut-être ashobora kumfasha duke hariho rero ibifasha hari ikintu muze kora mu societe nk'ubu urumva murabagenzi umwe aragize mariage ntusubira kugira responsabilité zimwe donc ukumwe mugumana
ntimusubira kuguma mu gumanye ega bagize responsabilité kandi ikindi naco Okay, muri ico gihe tutibagiye none barya abantu hariho na bake. ya jalousie financière sinzi ko tuyibona yego urashobora kuba ufise nka telefone y'amateka muga kaca umbwira kaca je wewe umbwira ndashaka umfashike kaca mwati zana ndakwibirya ndayigurisha aho ndagufashe wumva ko kana c'est quelque chose je namusavye tuyigurishe tuyinyegeze sawa rero harakenera kudakubwira ujya muntu urumva ubu ubona yuko ubu unyevuroma ntakironka umwanya uri umugenzi ugaca umuheba ati No, no, asigaye solution. ankumira umenga ntitujana ahantu hose nka kumwe vyahora barya abantu babwiriye no bajya ico nababwira turazi ko abakobwa dufise imagination imwe yoho ku rwego rwo hejuru vraiment imwe isumbije n'ivyo kurusha hajya umubaza direct nibaza yuko umuntu imbere ko yimagine ibintu vyinshi cyane aja kure agenda kuyavanta ibintu bitabaho mu contact murondere mubaza est-ce que ça va urameze neza ego ufise ikibazo nyabaki kuko ari ibintu kiboneka uba wahuye n'ikibazo nyabaki nashobora kugufasha nyiganire umunsi yakubwira ati ndi ready uzoca umuha umwanya muga akabwira ati banza undindire muha umwanya yitonde muri we apana kuza reka ndakwereke reka ndakwereke exemple benshi bumva reka tuje mu rukundo ana urukundane na sheri wawe iyo ukundana sheri wawe kazona ayistresse n'akazi ariko naca kwibagira kuko ashira akazi imbere d'abord ashira kwibeshaho n'ibindi vyose rero utamuhaye uwo mwanya hama ngo yigara mugari abantu baca bahera yabona bazinge sombi bazokunda mugari ko nashaza ahubwo ati pardon nari narafashe telle distance kubera nari stressé nibi aho urashobora kumutahura muga muri iyo moment umusheri wawe agadafite mara 3 jours 4 jours atakina kimwe yakubwira ndavuga 3 jours 2 heures je ndafise n'uwamaze sawa kwasa okay ntiwakiri umuheba none wumvise bon oya umviriza ibintu gutahura undi muntu ico kintu nanje nagitahuye dankote kubera narigeze kumara umwanya munini ntavugisha abantu twahora tuvugana cyane tellement tuguragara kubera stress ibintu mba ndimo ni changement ni mode de vie yahindutse gatonya ubu ni igiki cyaje kare avant ndacari umunyeshure ndarangiza ariko natanguye kanumvirize iyo histoire ya ntayo kabiri kuyumvirize nakamini témoignage gatonya rero ca ntangura kwipanje ndakunda kugira ma aventure natangure kuma ma compétition Miss muri compétition cyahaze rero opportunité y'akazi uba deja ujya mwanya nawo mamuhira niga canke iki mugamvugana n'abagenzi baranyitwa twakuranye le temps yuko nza ndi adapta niruka ku kazi kimwe givire za stress za business ntiwigera wibuka ati mbega abantu banyuma kumwandikira nisherwa n'umwandikiye reka chance nayo ifite stress bashiringa cyabona wari ufite nawe yari afise mu gizu no ngana ndamufise umuganga nawe yari afise twamado umukobwa sha umukobwa wamufise shiri mbwa ntiwemeza kumufise bon bref iyo si sujet yacu yewe mukobwa je wewe rero uravuga baje mbwa ati nguragara nabwiye ati nta mwanya nafashe wo kwisigura nabwiye ati pardon Dieu que gato n'akazi nimba udashoboye gutahura iyo point de vue nubura umugenzi wanje kuko nawe nawe umwe yaciye bitahura uyundi nawe ndatawe igituma utatuvugisha kigege wari ufise umugenzi wari ufise umugenzi kigege nama n'abagenzi gusa wari uwa mbere ndagushiraho ushaka ni kihe kintu wumva cyotuma uja inyuma y'abagenzi uvuga ati ndafatiriwe ikintu cyo gufatira ukavuga ati ubuzima bwo nyene buramufata yego vraiment ubuzima buramufata ubuzima mugaje nta oya ntaco tumara iminsi deja numero yako ndayifise ku buto telefone yanje yazimye arahiga nimero z'umwibarabara zose nkamurondera ntaco tuma vraiment ndeka kuvugisha dasa tuvuga bishobora gushika nkareka kuvugisha wa wundi twitwa ngo ni sheri wandi twitwa ngo ni sheri niwe ushobora kureka kuvugisha ko nondeka kuvugisha dorse ndashaka rero turangiza n'ikiganiro ikintu mubwira abakobwa baba ruva ari abagenzi entre yabo ikintu mubabwira bogendera kugira ngo ubwo bugenzi bwabo ntibuce buhera n'ingoga
duhere kwa Kristo. Okay. Ikintu babwira premièrement ucagure umugenzi neza, ucagure uwo muvyumva kumwe, uwo mubitahura kumwe, uwo musangiye ivyiyumviro, apana gucagura umuntu uravye ngo urya ngo ni kubera ngo afise iki. Kenshi urazi abakobwa bubu bariharaje kugira umugenzi kubera ko dose afise iPhone ca tuba abagenzi kugira ngo sohose twifotoza afise amahera ava muri famille itunze okay fo ko tuba abagenzi tuba relation nziza canke dose afise umuduga fo ko tuba abagenzi mwacha mu mushoferi urumva ubwo genzi kandi ni buraba juste nivyo ndiko ndavuga apana gucagura umugenzi wo kwanga afise iki inyungu canke iki no cagura umugenzi uravye ingeso ziwe icambere kuko ugendana naso ugasunira nkawe bife sound flow ugendana naso ugasunira nkawe gendana naso neba okay nkomeza numva mumbabarire karika jise karika uvuze ngo umugenzi ngo muri kumwe ngo urumva umuryoherwe hari abantu baca batanga hari umuntu uri kuragira baca batahuriye baje havuga ati urumva ndafise ngira nk'agasura ke eka oya nuko ufise urusura gwikubona dose reka basida kwereke usa neza akana naga kamuri nabibagiye usa neza reka je ndamwunganye reka mvuge ndamwishura ico onye nshatse kuvuga ngo umugenzi umuryoherwe hari umuntu muri kumusinzira yatame yawe umuntu uri kumwe oya ndabivuga neza jewe hari umuntu mwicanye umengo uri mu kiriyo please urumva umengo sinzi na wa wundi muri kumwe wumva ko nyene uryohewe umuryoherwe yose ni uyifise bivanye n'iki none bivaye peut-être n'ukuntu bivana n'ama onda dégage sentiment dégage umuntu vraiment apana wewe utekereza urumva umva yuko wow sindi mu kiriyo sindi mu gw'amapati non ni juste ni temps mu gw'amapati ko hari umuntu umengo n'agaperoke none mon ami nibiki oya twebwe turishurana hariyo temps ya silence temps yo kuvuga temps yo kubikiriyo umva turajyanirana tuvyumva kumwe reka rero tusozere ko nawe ucuvuga ikintu ubano je nibaza yuko ara kumwe na Hereza ndavuga ko ndakunda udahejeje uko reka ntangore mbwira ati Christian ni ntihasa ryanje twavukiye rimwe twakuriye mu miryango imwe kandi twavutse mu makartier hari umwe arushumwa ku wundi ego mugaje bikenewe oya ukorera abona ari ibyo barushimuye jumelle nyene kandi ndamukunda afise ntuze nziza afise ama vibes ya bien aryoshe kubana na stressanya yego frère naho porte yego mwifuza kubana na jewe ewe yaga credit kanje ko muri bank zokarihe vraiment ono wamufuka ari jewe ora umuntu atitapa niwe usanga hajya ari we abari naco mvuze so rero mu ncamake novuga yuko wa mukobwa uri hose nimba usanzwe umufise umugenzi d'abord raba si ibintu akora bisa neza kandi mugire bwa bugenzi bubateza imbere pana bwa bugenzi bwo gutakaza umwanya bwa bugenzi bubateza imbere by'umwa muhana ivyiyumviro apana wa mugenzi ngaba muyumvira gusohoka ikakurondera ubuzima en fait mubaho indépendamment sinzi kujumva on va c'est ama ntuzinya ama rêve manini apana yama projet hewe tuje kwibande hewe tuje dukora ubandi hehe no aho nta nzira ihari ni hano usanga ari igihome kandi anashobora mugati lo karma ikigugwako umva amadeni yaswariye bon bref jeshaze uvuga ati nyimba utamufise umuntu ameze nka wewe itonde vraiment nta numwe muri kumuriruka azoza pole peut-être umuzorera barabara mbega okay nishobora kwati mbega ho none yego urashobora kubona yuko abantu bose mugendana bari faux bakwereka ubuhypocrite non vis avec et vis ton rêve nivyo novuga ntiwaje kwisigushimisha naka uronse umunezero w'abavyeyi biramaze uronse umugisha w'abavyeyi biramaze si bo bazokurondera ubuzima si bo bazokurondera akazi si bo bazokurondera umugabo nta na kimwe muri ivyo byose uzovyironderera tu vois ahubwo urondera bajya bazokuvuga ati nakarafise aka kagorane reka turako natwe tumufasha muri bike dufise en fait ubugenzi si makurondera ibintu biri big
no n'utuntu dutonya mu ishokora mu iki ishokora nako yaragushimishije ariko arita kudashokora ni vivre en paix et vivre librement on va ta ibintu vyo kwistressa comme exemple nk'iyo umuntu ari stressé benshi baja kuri plage ijya ntuzenya ijya sentiment ugira ijya apaisement yani uwose umugenzi wumva ko ufise apaisement biba biryoshe umugenzi wumva yuko twicaye mego umwanya wo kubabara ntawuhari niyo ubabaye uraronka umwanya wo gutwenga nka Krista arabizi byamambwira ngo ndumva soda iyo karize simbura ikintu ngongorira kose arire kandi acatwenga aruhukira gutwenga c'est ça l'amitié en fait rero nta bintu byinshi mvuga atari uko wabivuze byinshi n'ukuri murakoze cyane reka ndabashimire kubona nubwo mwantebeje umugenzi wacu ntabyo yagusabye ivyo ntihayo arafise uwundi mugenzi uyo bakundana nubwo mwantereje ndaza ko hanyuma mutazobikora so abantu bakora dukurikirana kuri Kazati kuri turabakunda cyane gose mwumvise yuko imbere yo gutora umugenzi mugenda no wari wera bingesa afise n'abakonza ko ils sont à l'aise okay kugira ngo nyene numva mubandanya ubuzima apana wa mugenzi uzorengana agaca kuvuga apana wa mugenzi afise tunaguhigako no uwo mwihoze kugira ngo ibintu bibandanye rero n'abakobwa mugari ko dukura amajaruzi rero vaniya bituma byose ushobora kubona Krista yaguze agapantaro keza darsita karose imihari gita ndayimutaburira imihari gacitagura nize rero ko ikiganiro cyagenze neza mubandanye mu sharinga kugira ngo mudushigikire mugire n'ama like cyo mutashimye mushira muri commentaire mba twavuze ibitabo byo mushira muri commentaire dukosore kugira ngo hanyuma tubahe ibintu bimeze neza rero tubashimire cyane mwakoze kuri mikro ya Reality nyuma kamera naho umusaza atavuga mu izina murabizi hariya impande yawo naho hariko Krista na Darcy ciao ciao Gusaa TV. We run the world. The solution of all dreams.